barayamaze bati umwera uva ibukuru ugakwira hose. Nizere ko iryo jambo umukuru w'igihugu yayavumereye ry'umuteretsi mwiza ryabwiwe abategetsi abatware bose muri iki gihugu kuva ku rwego rw'umukuru w'igihugu gushika ku rwego rw'umutumba, duciye cyane cyane ku rwego rw'inamashinga amateka n'inzego z'amateka, urwego rw'ubutungane n'abarongoye ubuzi bukuru bwa leta. Nizere kandi ko umukuru w'igihugu yamaze gufata ingingo z'uko icyo ciyumviro yarashikirije, uwo mugambi reka ndafata ko ari umugambi yarashikirije, igiye gushirwa mu ngiro bikigishwa abo batware bose abategetsi bose bagatangura kubigendera. Kurya bahora bafata akanya gakwiye bakigisha gukunda igihugu, bakigisha n'ibindi, n'uwo mugambi barafitiye barakwiye kufatira ingingo ruhasha zimwe zikomeye, kubera ko kugeza uyu munsi abatware bose abategetsi bose bazi yuko ivyo byose bajejwe ari wabo. Umuteretsi mwiza nivyo umukuru w'igihugu nivyo abanza guterekera abashitsi, hama we mu nyuma akiterekera, ariko abandi babanza kwiterekera. Hajya bumvise ko bahaze akaguru kari mwikoma niyo bashobora kwibuka abandi. Iyo bagize umugabo naho nyene ngo barabibutse baca biruka bari kumwe mu mugambwe CNDD-FDD, abandi n'igibicibwa. Ibi rero kugira bizoje mu ngiro bizosaba umukuru w'igihugu yari abishikirije inguvu nyinshi, inguvu zidasanzwe, kubera ubwo bumuga abatwara abategetsi umugambwe CNDD-FDD bafise baramaze kumugara